hanini rero ni igiki rero ukundira mama Burundi? Mama Burundi akunda igihugu kandi afasha abatishoboye. Shaka ni nakura nzomere nkawe. Wow, uzomere nka mama Burundi. Les amis, murumva iki kintu umwana yifuza yuko azomera nka mama Burundi niyakura azarafasha abatishoboye. Nigeri ubonye yuko mama Burundi afasha abantu batishoboye? Wabonye hehe? Na Facebook. Wow, urakurikirana Facebook cyane. Kuko les amis, mumeze neza, nize ko mumeze neza, natwe aho mutubona hano tumeze neza. Atera kandi duse ikibondo ngaha kiri imbere ya kamera caje kuramutsa abakunzi banje no kugira bimwe ashikirije umutambukanyi w'umukuru w'igihugu muri rusange. Kuko imisi yose yamaze imisi ambwira ati jewe ndashaka gukora ikiganiro, hari ibyo nshaka gusaba mama Burundi. Reka icambere na mbere tubanze tumuhe ikaze aramutse abakunzi bari Karlene. Baramutse abakunzi bari Karlene. Wiwanje baramutse babwire umeze neza. Vuga cyane. Mumeze neza? Meze neza. Murakomeye? Na cyane ndabibutse yuko uyu mwana akundana na Natasha la namba la bamba. Inyuma yo kuvuga yuko akundana na Natasha la namba la bamba akaba yambwiye ati je ndakunda mama Afrika, mama Burundi, ndakunda nivyo akora. Ariko uyu munsi rero nanje naciye mvuga ati reka nanje ngende ndamurabe ndamubaze utuntu imbere ya kamera, kumbuze hari ivyo vyinshi ashaka kumushikiriza. Icambere na mbere tubanze tumubaze izina witwande. Laila Tinde. Irindi Bigirimana ani Laila. Uzuravuga cyane sivyo? Nayi kugira mama Afrika, mama Burundi, mami wawe avyumve sivyo? Okay. Hanini rero wambwiye kuri telefone ya mama ngo urashaka kuvugisha mama Burundi. Mama Burundi uramuzi? Nuramubona? Gusa nkunda kumubona ku ma Facebook. Yuhonye no muri televiziyo. Mama Burundi umukundira iki? Mama Burundi umuzi gute? Umukundira iki? Basi mnanda mubona ku ma Facebook. Aho yaje kwanda amashuri akaramutsa abandi abana. Naje ushaka patoza kushuri wanyu. Ushaka ziza kushuri wanyu? Mbega aramutse aje kushuri wanyu, ikintu wamubwira gute? Ko ndamukunda. Wow, arakunda mama Burundi. Mbega uriko uraraba icambere na mbere wiga kushuri ryari? Wow, riri hehe? Chitoyi. Wow, iryo shuri riratesa? Barabigisha neza? Wiga mu kangahe? Mu wa mbere. Nigeri wabonye yuko mama Burundi wamubwira ko umukunda? Basi arafasha abandi bana. Arafasha? Kandi arakunda abandi bana. Wabonye yuko abakunda gute mu buryo bwahe? Basi aragenda. Akabara amashuri iwabo. Hama. Bagakina? Wabonye umukino mama Burundi akunda gukina n'abanyeshuri, akina umukino uwahe? Umugozi. Nawe rero ushaka rero muzosimba umugozi. Umunsi wabonanye na mama Burundi uzomusaba iki? Umunsi wabonye mama Burundi, mama Afrika. Ngiye kunda mukunda. Nari maze kumubona ku ma Facebook. Hama ikindi uzomusaba? Ngiye kunda mukunda nakindi. Mama Burundi akwigisha iki? Mama Burundi. Basi ngenda mukunda. Uramukunda gusa. Umukundira iki? Ni iki cyatumye wumva ko umukunda mama Burundi? Kubera ahora akunda igihugu. Wow, akunda igihugu. Baje murabona combien fois mama Burundi agakunzwe no mu bibondo, akunda igihugu. Murabona yuko akunzwe n'abana.
hanini rero ni igiki rero ukundira mama Burundi? Mama Burundi akunda igihugu kandi afasha abatishoboye. Shaka ninakura nzomere nkawe. Uzomere nka mama Burundi. Les amis, murumva iki kintu umwana yifuza yuko azomera nka mama Burundi niyakura, azarafasha abatishoboye. Niki ari ubonye yuko mama Burundi afasha abantu batishoboye? Wabonye hehe? Na Facebook. Wow, urakurikirana Facebook cyane. Kuko ibintu byose yabibonye kuri Facebook. Ikintu rero gikuru cambere woraba mama Burundi yafashe amaze gukora wewe umuziko nigiki? Mama Burundi. Mama Burundi basi. Agenda mu Burundi. Yazanye ubushimwe ngaha mu Burundi. Navyo nyine wabibonye kuri wow. Les amis, murabona combien de fois ukuntu umuvyeyi wacu hano mu Burundi akunzwe agakundwa no mu bana bato. Tuvuge yuko aba bavyeyi bacu bariko baraturema mu mitima yacu, bariko bararema imitima y'abana bato bibatuma babakunda. Murabona yuko Lailat akunda mama Burundi, akamukunda yuko ari umuvyeyi afasha abatishoboye. Wewe ni wakura wifuza kuzobiki? Nzoba nkawe. Ushaka kuba nkawe? Uzurafasha abatishoboye. Hama ikindi wow, umva musanzwe uzuravura n'abana nyene babuze ukungene bivuze. Abana bakiri bato ubavura. Uzurabafasha. Imana ikuronse amafaranga mwana. Kandi ikuronse ibintu vyinshi, ikuronse kuroranirwa no gushika aho wifuza. Sivyo? Amen. Umwana ni umukirisi umwe w'umumesha. Yakira avuga amen. Amen. Ni igiki rero uri kuraraba mama Burundi atandukanye n'abandi bavyeyi wowe uri kuraraba? Mama Burundi ni igiki wotandukanya itandukaniro riri hagati y'abandi bavyeyi na mama Burundi? Kubera mama Burundi aratandukanye n'abavyeyi. Batandukanye gute? Basi arabafasha. Arafasha nde? Abavyeyi. Akabafasha gute? Akabafasha gute? Yarubatse amashuri. Vuga cyane. Yarubatse amashuri. Kandi y'ivuriro. Akana rimwe yubatse amavuriro menshi. Yubatse n'amashuri menshi. Sivyo? Ivyo urabizi? Yego. Ahora aja kurihira abana kw'ishuri batishoboye, akanabigisha. Nawe rero nivyo wifuza nawe kuzokorera abandi bana? Wow, tuvyumve rero yuko umwana yifuza kuzogira iki, kuzofasha abandi bana muri rusange niyakura. Abana bakiri bato n'abakuze n'abakecuru bazoba barakuze bageze mu bigero, sivyo? Nabo nyene uzobafasha. Reka rero tugushimire cyane Lailat. Nk'ubu mama Burundi aciye avuga ati uyo mwana ndashaka kumubona. Ikintu cambere wamubwira ni iki? Ikintu womusaba? Umusaba ko yoza imbere iwanyu. Wow. Nta kibazo azoza, sivyo? Hama nta kindi womusaba? Nta kindi? Wari wavuze kuza kw'ishuri? Kuza kw'ishuri. Ushaka azobagendere kw'ishuri wawe? Mbe wavuze ngo wiga kw'ishuri ryawe? Wow. Riri mu Cibitoki? Kujya kangahe? Kujya Kanyoni. Okay, so reka tubabwire rero yuko tubakunda cyane, dukundana mama Burundi, yumve yuko ivyo akora bitari mu mitima y'abakuze gusa, biri no mu mitima y'abana bakiri bato. Mubwire rero mama Burundi ko umukunda. Ndakunda mama Burundi.
Yeah, thank you.